Ngibi ivyo twozirikana ku matora Abarundi biriwemwo uno munsi. Kuva isaha 12 z'agatondo ko kuri uyu wa mbere, Abarundi bazindukiye mu matora ashiraho abajenama b'imitumba n'amakartier barenga 15,000. Aba bazokorera ku mitumba n'amakartier 344 bigize igihugu c'u Burundi. Buri mutumba ugira abajenama batanu, wasumbije abandi amajwi akaba ari we aba umukuru w'umutumba. Nta mujenama yemerewe guhagararira imitumba ibiri itandukana. Mu gihe bishitse hakagira abanganya amajwi kandi b'igitsina kimwe, ufise imyaka myinshi niwe aheza akarengana. Mu gihe batandukanye igitsina naho, uruhande rudaserukiwe ku bwinshi muri ayo matora niko ruca ruhabwa amahirwe yo kuvamwo indongozi. Ico kwitondera muri ayo matora nuko uwitoza kuba umujenama w'umutumba atarungikwa n'umugambwe canke inani z'imigambwe. Bose bitoza ku giti cabo nk'abigenga. Bano baraheza bakagira manda y'imyaka 5. Utowe kurongora umutumba ntashobora kubibangikanya no gutwara umugambwe cengo abe akiri ku ntebe y'ishuri. Mu matora nyezina yabaye, uwatora yabwirizwa kwandika ku gapapuro k'itora amazina 3 y'abariko barahiganwa kuri uwo mutumba. Kudashikana canke kurenza ayo mazina, ijwi irica rifatwa nk'imfa gusa. Ku batazi kwandika nabo baherekezwa n'umwizigirwa bihitiyemwo akabafasha gutora. Muri rusangi aya matora Abarundi biriwemwo ngo si ayasanzwe. President Evariste Ndayishimiye aho yarahejeje gutora ku mutumba Musama mu ntara ya Gitega yavuze ko aya matora akomeye cyane mu buzima bw'igihugu kuko ngo abatorwa baba begereye abene igihugu kandi ari bo baba bazi ingorane abo batwara bafise. Kubwiwe ngo kuba ano matora adahurumbirwa cyangwa ngo ashushe umutwe abanyepolitike ngo nuko babona atanyungu bo bikuramwo, ariko we agashimangira ko abajenama y'imitumba ari bo batunganya neza ubuzima bw'umutumba, ibiheza bikaba itsitso giterambere rirama ku Burundi. Aya matora y'abajenama y'imitumba yabaye uyu munsi atandukanye n'ayandi yaramaze kuba. Dufatiye ku bakandida bamwe, ayo matora yararanzwemo abahoze bari mu mabanga n'abakiri mu mabanga ahambaye mu gihugu. Twovuga nk'ahoze aramutswa intara ya Bururi ya kera, Colonel Leonidas Bandenzamaso yitoreje kuba umujenama ku mutumba wa Nyamiyaga wa komine Bururi. Hari kandi Ambassadeur Isidore Mbayahaga, umuyobozi mukuru w'ishiramwe rya leta Onatur, yitoreje kurongora umutumba Gihinga wa komine Mwaro. Pasteur Nahimana Dieudonné yiyamamarije ikibanza c'umukuru w'igihugu mu 2020 hamwe n'ikibanza c'intebe mu nama nshingamateka mu 2025. Uyu munsi yahiganwe mu kibanza c'umujenama ku mutumba Ngobwe komine Mugera mu ntara yagutse ya Bujumbura. Ibyavuye muri aya matora y'abajenama y'imitumba bizotangazwa n'umugwi wigenga ujejwe gutunganya amatora muri komine.